itegeko dufise twahawe n'Umushikiranganji nuko matongo yose atigeze aba mizamvare atigeze yubakwa asubira kwa leta nayo irabe kindi yo hakoza cyo tuma ikigega cayo kibomboka. Twaharuye nk'abahinga aho muri OBR bazosubira nk'ibiharuro byabo neza. Uharuye amafaranga yashobora kwinjira mu kigega ca leta ni hafi miliyaridi 10. Ririya tongo ryo mu Carama hariho nandi matongo haje impande yayo. Nimba ko kujya muntu yarahagurishije turavye ibiciro by'amatongo y'ubu n'amafaranga menshi cyane. Uriya wo muri G6 ni yari hafi 20. Abariko barazigurisha nivyo batubwira tuzobisuzuma arimwe bayigurisha hagati miliyoni 50 na 60. Urumva ari 20 n'umuri yaridi n'ibihumbi amajana 2. Umuntu asibiye kwitongo rya leta karigurisha nimba koko kwaro kugurisha leta niyo yapomye hagurisha umuri yaridi n'ibihumbi amajana 2 akinjira muri leta. Izo miliyoni 50 twabonye mu Carama zinjire muri leta n'amafaranga yo yaratanze kuhagurisha yinjire muri leta. Ayo makori n'amataxe yose muri Kinyankonge yinjire muri leta. Aya matongo yose ari karagara twabonye yinjire muri leta. Ivya leta bitegeza kuja kwa leta. Amahera ya viabilisation, amahera y'impusha zo kubaka, amakori n'amatagisi bijanye n'ingene umwe wese yubatswe, ubu byose tugira tubiharure.